Davina umeze no itamba the festival sheri ntiwashimiye abandi bavuze mu izina ariko narindire ko avuga ishati Davina mon bébé et ana sheri beef n'umustahe nashavuye mugabo bon at least none John nshimiye abandi we si ubashimiye ikidutandukanye n'iki ahubwo award ya I Breezy ni wawe niwanje mugabo sheri aze amajoro ndara ndakucaye impande sivyo ntaha ndagufasha kumixa kandi ukagira uko ariko ntavuga ati umugore wanje aramfasha vraiment iya award ni yatwese ariko at least waza murabona barengana gafise ama awards hajyanye hariho umuntu yitwa John Grand Jo umeze neza Ça va bien? How do you feel? Yeah, I'm very good. Bon Olenga ari hehe the best makeup artist ari Olenga njo umva hano hari award na award twahe award yabandi wegaruka na award yabandi Olenga mambo poa alhamdulillah yako fresh umeze asante sana unapendeza unajisikiaje fresh alhamdulillah namshukuru Mungu pia okay nanje ni mumbazino ningene niyo nanje rega narosa uzi biva gute kangongoshe kiganiro rero okay uzi biva gute mu rumwe oh my god sorry OMG I'm in a word oh my god Binafi tubabwa abagize imwe tubara mu mafilme bazana n'umusheri we gacha basomana mwasomanye hewe hajya ana numva umenga Jean so what tuchapita gusomana kuri stage none wafusha kwereka naho utamuzanye ngo mubikore Karibuni sana mabibi na mabwana. Sina mengi ya kusema, lakini kwanza nina furaha sana kuona tumefika kwenye season 2. Tumeanza 2021, tumekuja 2022. Nia yangu mimi ni kupandisha muziki wa Burundi. Nikisema kupandisha muziki wa Burundi, mimi nilisaidiwaga na kakaangu mpaka mimi kuwa msanii kujulikana. Nilisaidiwa na kakaangu mimi
Nikasema ndoto yangu mimi nitasaidia na mimi watu ambao wana ndoto kama mimi, ndoto kama familia yangu jinsi niko na ndoto ya kusaidiza ndugu zao. Sina mengi ya kusema, lakini naweza nikasema kama leo mimi najituma, niko mdogo, sina hata zaidi ya miaka 25 26, lakini nafanya vitu vyenye kampuni haziwezi kufanya. Nafanya vitu vyenye kampuni haiwezi kufanya. Nia ni nini? Kusupport muziki wa Burundi. Wasanii wa Burundi wanahitaji support sana. Wasanii wa Burundi wanahitaji vitu vingi sana kutoka kwetu, na vile vitu vingi ambavyo wanavihitaji sisi ambao tuna idea au uwezo wa kuvifanya tunatakiwa tuvianzishe ili kampuni zitufuatilie. Naweza kutoa shukrani za dhati kwanza kwa Waza Mobile, Taxi Minute, Arena. Ni moja wa kampuni ambazo zimenisupport sana mimi na kunishika mkono. Kuachana na hizo, kuna BTV, kuna RFM, kuna Buja FM. Pia ni media ambazo zimenishika mkono zikasema mdogo wetu tutakusupport, hatuwezi tukakutupa. Sio rahisi kampuni kujitolea hela yake ikasema tuna invest sababu ya kukusaidia. Kuna mtu ambaye amenivika hivi leo nimependeza kwa pesa zake mwenyewe, anaitwa Oscar Fashion. Amejitolea, ni zaidi ya koti ya $1000 kanambia, lakini amejitolea, amefanya hivyo kwa sababu ya kunisupport. Umeona, nikasema sitakatika moyo. Hii season 2 tafanya season 4 5 mpaka niendelee. Sitakufa na homba hata siku moja, sababu na watu ambao wananishika mkono na wakubali kabisa mdogo wao kuanguka. Naweza kusema muda unakwisha sasa hivi, lakini ningependa tuanze processes zianze mapema, awadi zianze kutoka, twende hivyo mpaka tutakapomaliza. Nashukuru sana na nawashukuru nyinyi wote kuona mmefika hapa, na bosi na manager wa Arena, sababu ni mtu ambaye anatusupport sisi vijana na anatupa nafasi yake ya kufanya kila kitu ambacho tunajisikia kufanya kwa kutusupport sisi vijana. Asanteni sana. Bonsoir. Award tugira dutange ni ya best makeup artist mu Burundi, nawe akaba ari Olenga Makeup. Unajisikiaje? How do you feel, brother? Nasikia furaha. Na nashukuru sana wote ambao walifanya votes kwa ajili yangu. Na watarajia mazuri kutoka kwangu. Shukrani sana. On applaudit tellement pour Olenga. Applaudissez s'il vous plaît. Le winner bien sûr 2022. Aratanye. Best Makeup Award. Best Makeup Artist Olenga. Directement avec Best Stylist. The best stylist. On va appeler au podium the best stylist K-Mass. Hello people. Watu wa kuiza mpo? Kwao ya mavazi nini? So guys, nta byinshi mfise no cyambere noshimira kuorganize iyi award. Ndabashimiye rwose mwebwe ku mutima, nongera shimira na buri muntu wese yashiriye ko vote. Murayibona nimwe muyimaye. Yo mutashira ko ziyo vote zanyu ntabwo no yironse. Marabonye ko ndabikwiriye muramvota. Ndabashimiye rwose. Bless up. Merci beaucoup K-Mass. Aranaberewe cyane. Bamunzaniye n'ikindi kintu tutazi cyari cyo. Bien c'est bien lui le winner 2022 en plateforme Show Music Award.
le best styliste. Merci beaucoup. Best styliste 2022. C'est bien lui qui est immense. Un styliste. Best Music Awards producer. I Breezy. On the beat. I Breezy. Merci beaucoup. Ashera tagaze kabisa. Abafata ka photo I Breezy. Big up time. Amasimesi. muri rusange sibisi icyo navuga neza umutima muri jewe ibintu n'ibintu bikomeye cyane harafata ibintu bitoyi ibintu bikomeye cyane by'inkoramutima bituma benshi bifuza gushika ku ntambwe umuntu aba yarateye ndashimye cyane muri rusange bose ari hano kuba dushikira mu muziki ndundi ndashimiye DJ Pro ndashimiye DJ Fanny ndashimiye Kimana Stein n'abandi bose bari hano muri rusange Imana bameze gire gose thank you. Best video director Johnny Lat. Bonsoir à tous. Donc, bimbaye ko tumaze igihe kenshi dukora ariko it's my first time maybe to see this one. So I'm very happy. Gusa sibabicisha amajambo gusa naryohewe cyane gusa ibihiye ni ku bwanyu ni ku bwa platform show kofise award ya platform show award 2022 gusa naryohewe cyane numva afise amajambo make yo kuvuga gusa ndashimiye kuri wowe wese yagize vote ndashimira DJ Pro yagize ingufu zo gutegura bino bintu kuko biraduha motivation biraduha ingufu zo gukora cyane abafise abantu benshi bo gukinira ndabona Madame Edith ndabona Sisi ndabona vraiment novuga ko bamaye motivation ko turahura ama challenge menshi turahura n'ibintu byinshi bitugora ariko thank you so much. Thank you so much. I'm very proud for this one. Kuko ibikorwa byinshi dukora novuga ko kuri abaye bashoboye maybe kubidekriva muri no Sembore Awards novuga ko baduhaye motivation gusumba ko nzobandanya nkora maybe next year muzombana ngaha kandi maybe for this one. Thank you so much. Ariko Jonela wavuze byinshi hariho benshi ntarabona yuko bazi Jonela hari benshi ntarabona Jonela aryohewe bivanye n'ingene baryohewe nabo nyene amashyi menshi kuri Jonela muzamufate big up song. Nomination Best DJ Mario. Bonsoir tout le monde. Mumeze neza. Jenny twa DJ Mario, the terrorist, the terrorenga, the vibe master. Ki DJ time. Reka mbanze nshimire Imana, nongere nshimire platform show iyo yashoboye gutunganya bino bintu. Nongere nshimire abantu bose bashoboye kuntora. Jewe ndi umu DJ wa mbere yatangiye gukora mixtape z'indundi. Jewe ndi umu DJ wa mbere nkora promotion y'umuziki w'u Burundi. Nkora show zirenga 300 ku mwaka. Ndibaza nta muririmbyi abaga ku butaka bw'u Burundi murabona avuga yuko DJ Mario atapromotinga umuziki w'u Burundi. Icyo ndakibashimira kandi ndashimira abantu bose bashoboye kunyizera kushira muri nominated ya platform. Nkabashimira
DJ Magos nivyo yavuze yuko ari umulegend nivyo abana abantu badutanguriye n'abantu badushoboye kudukaribisha muri game ugutwereka inzira nziza n'ingene dushobora kwifata ico kintu ndakimushimira merci beaucoup nkabashimira cyane umwigisha wanje babari n'abadashobora kwashika n'umuntu nashaka kwibagira mu bintu vyanje vyose bijanye no DJ uwundi muntu ushobora gushimira cyane umuntu yashoboye kunshira mu mwuga rero ni DJ Lacrao arashobora kuza ngaha bienvenue DJ Lacrao niwe yashoboye kunshira muri game cyane jewe sinari gushobora kuba umu DJ apare yanje ya mbere atambe gukoresha niwe yayimaye urumva yuko ikintu nshobora kumushimira nta mayera afise yo kumuha abakanada nta mayera afise yo kumuha ariko iki kintu ndashaka kukimuha kikamuryohera. Merci beaucoup DJ Lacrao. Merci beaucoup. Big up, sana kwa DJ Mario. Les prochains, ils vont la signer la tena parce que je suis parmi les nominés. Hein. Alors là, tu es nominé. Je sens comme si je vais mourir. Parce que je suis parmi les nominés. Dans la prochaine rubrique, et bien sûr, j'aimerais appeler la personne qui va discerner ça. Ce nom c'est Égidologie. Pour vous, Égidologie, on est ici pas là. Ninatahanda fungura none sandaruhuso ariko reka nakubwira ati Égidologie egera hagato. Merci beaucoup David. Abari muri ndavuga ko ni best presenter basika bangahe sibake ko ni benshi ndavuga yuko mbega abari ngaha mwese twakoze neza twese turaba best kabisa umuntu wese no mu best nuko ndavuga bagiye guhiganirwa iyi award na musabande hariho Adrian Lavista kutoka wapi kutoka Buja FM Buja FM turabandanya Vivas kuva kuri Rema FM David moi David RFM mimi ningepaswa kukusema bana lakini sijui kama utapeleka ile award mtu wangu. Ok, peu importe. Peu importe. Tuandanya hariho uwitwa Nausudini Hosy Landry Promoter est aussi nominé. Isaac Vivas Emery qui vaut 2 ans pour truc. Et bien sûr. Where are you? Where are you kuva kuri radio RFM? Unapendeza mzee. Araberewe cyane kivodo hewe. Asa weni hatari tubandanya abagiganirwa ino award idasanzwe n'ubwoko best presenter hariho uwitwa Sorisa kuva kuri BTV Ami Pro kuva Abuja FM abo niyo bagiye mbega ninde muri abo bose bibaze ko atwara iyi award. Harahiye mbega ninde abo muri Bantu Boy muraho abantu mwenga mwese muraberewe umu best presenter ni Hosy Silent Fiber aussi il a causé Silent Fiber. Elle m'a bâti bien. Elle vient de me battre. Merci. Il est très bien bâti. Bon, sinababona ariko merci kuri DJ Pro. En plus kudushiramo kora ko iganiro dufite amakategori kandi dukora donc merci twibira ko cyane merci aussi kwa makategori bose. Merci beaucoup Hosy Rakosé. Yamubise. Uyu munsi navuze yuko hari abantu nibashika muhira baza kwibaza ati c'est quoi Machan? Ati je naco nakoze kweli
match à Donaldjo, en fait, elle vient de me battre. Même si elle est au crâne, mais quand même, je suis content pour elle. Et tout le piqué Mikono, s'il vous plaît. Tout le piqué Mikono, tout le piqué Mikono, tout le piqué Mikono. Je suis content pour elle. Même si je viens de perdre, mais quand même, je suis content pour elle. Good evening, ladies and gentlemen. Best performer of the year goes to Mr. Champagne. Mr. Champagne! Applaudissements, s'il vous plaît! La pause! La pause! La pause! I'm a photo. Mr. Champagne. Patricia. I'm a photo. Asante. Allez, qui fagio? Qui fagio? Allez, qui fagio? Allez, qui fagio? Allez, basou-toi. Banafki. Bakasema sema. Balosh. Wanaume akubilia sana. Champagne. Wanaume mwenye kupesa. Umfanye nini? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Platform Show. Merci beaucoup, ma fan à Mr. Champagne. Best performance. Donc, nafurahi sana. Tulirepresente nchi sana, tukaenda Uganda, tunakutana na Fireboy. Tukaenda Uganda tukapiga na Kiss Daniel. Harmonize alikuja hapa, nikapanga go stage, nikakunguta. Akarudia Tanzania akasema, kuna jamaa moja Mr. Champagne niona video ile jamaa balaa. Oui. Applaudissements s'il vous plaît. Nabashukuru sana, on est ensemble. Asante. Best legendary. Nyamsanii ambaye tulizaliwa tunamuona. Best legendary. Anaweza kuwa nani? Mimi ndo pia ni legend sababu tunamuona. Best legendary. The winner is. Sauti chako kizito. The winner is Big Fizzo. Yaramaze kuba na album yitwa Legendary. Yadatwara award byarikuhera nabi. Bon, merci à tout le monde qui avait voté à Big Fizzo. Bon, quand je suis difficile, on voit quoi il a. Moi, c'est mon avis à la base. So, thank you. Moi, c'est mon champion là et congratulations to Big Fizzo. Best hip hop artist goes to the face on the floor. Rap Commando! Rap you guys! Rap Commando! Rap Gloria! The face on the floor! Aro, mumeze neza? Mushaka mu nkomera amashi samblaye. Ndakumbanira. Umukozi abegwa n'imembo nabeshi none. Yo, banyita Big Face on the floor, aka Rap Yuda, Rap Commando, Rap Tai Chi, Rap King in the place. Ayandi mashikandi mazee. Hey. Yeah man, it's tough bro, it's tough, get over. Mumfashe dukomera amashi. DJ Pro na timu yiwe bateguye runo rubanza vraiment.
mubakomera amashyi kabisa. Hama kandi namwe mwikomera amashyi mwashitse hano kumushyigikira no kudushyigikira. Jewe nta byinshi navuga kubera ko iyo umwaka uheze warakoze murongo gushimira nibaza ko bicyana intege. Mu Kirundi bavuga ngo akarizo kimenekeye aho gahambije n'abenshi none. Rero nibaza yuko kino gikorwa bakoze ari gikorwa gikomeye cyane kidasaba uburyo ahubwo gisaba umutima kubera ko hari benshi babishoboye ariko batigira badushimira twama dukora ariko bikarangira nyene uravyumva nawe ngere bigenda. So mubakomera amashyi menshi cyane kandi n'abantu b'abagabo vraiment. Hey, me not understand them man, them way you tell me vision. Tell them the thing get big man a rave. Chop on chop, them must speak no sense. But a real warrior. And they when me do it, not ninja. When me get them reggae, visit them, I feel it. When me do it, them I wonder how I do it. Dangerous, come in the matter, run me better than beat me bad. Yeah, ring, that's how me see a man a ring. King, they call me king, them know me ting. Ting sweet, when I feel speak, with them I listen to me vibes, I'm a real down that hey. One more thing, the weekend, you're my best. Bari kumwe besera ni waraba nabi ndakuvume ni waharira ko ntarenze ndakuvune ko kuri style zose mbavyondera hamwe kumigani sara wobeshera bakame mu Burundi buzima nta numwe twoja hamwe utavyemera basi nkomere nduru basi biragoshima nkomere nduru shamashimeshi maze asante sana ariko abifes wewe wiyiziye ngaha n'abandi batanze kubera wiyiziye ngaha bakwereka kameme bagufitiye amashimeshi kuri bifes ndokora urapiyunda rwakuboriyato mu misiza hari indirimbo ngomba rekure yitwa ati ntande rufise beyasha yabwiye bifes yari yabwiye ndekwe abaritegura musanzwe umwaka wose uraheze bandisiga amaguma mose rero ari umugani baca ngo DJ stop kidogo bro DJ stop the music hari umugani baca mu Kirundi ngo mumbabarire ku Kirundi canje kwera sijeyo nakizanye jeyo ndakivuga uko kiri vraiment ntaje fake hari umugani bavuga ngo ubonye inyo isinziriye uyitiranya n'inkovu hari ukuntu rero bakuvyambuga uhoze bagaca gufata nk'ikijuju Jesu komeza wamereye kwivyinyo muzale muvua. Thank you so much. Uri umuhungu arakaze cyane abantu bo mu Kayanza reka mpore. The winner of today is man, Team Natasha. Ami Pro, man. Ami Pro est le meilleur MC de l'année. Ami Pro est le meilleur MC. Yes. Bravo. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good evening, everybody. I'm so happy to be here tonight. It's a pleasure for me to receive this award. I thank God. I thank Platform Show. God bless you. Thank you. Merci beaucoup, MC Ami Pro. Tunaenda na personality of the year. Na mshindi ni manager Oscar Fashion. Sio siri nikataa. Nende brownie yako rice and likido na kupita kale katoto. Amasimesi. Atuvuga mu Kirundi. Mumukomera amashi kwanza Oscar. Mumukomera amashi. Nibaza yuko mwese mumuzi. Ni umustiliste agaragaza gufata mu mugongo abaririmbyi bacu mu Burundi. Ni muzi yo bakumara menshi abagabanyiriza rero n'abandariza ama sponsor. Umva akora igikorwa kinini cyo gutera umuziki wacu kugira abaririmbyi bashobore kwambara neza baboneke neza mu video atanyungu ndende abishizemo urumva aritanga kugurukundo cyane afitiye umuziki no kwaruka ngo mu Burundi mu mwonge andi mashi umugose atanze afite cyo gutuma abambika benshi akabano kunuzu kubuntu kugira babegwe mu video urakoze cyane nuko amasimesi kuri Oscar Fashion. Salut, bonsoir, bonjour.
As you can see, hano hari abantu benshi bagomba barengana muri kamera, c'est bon, but I have a good news for you guys. Naronse award. Oya Davina usitekereze ntango kuvuga iwanje. The award is mine as the best presenter 2022. Okay, nakundi. Okay, I Breezy muramuzi, Davina muramuzi. I want to see Davina ni I Breezy mezene. Yeah, meze bon. Umva gutumeze nkaje nkukuntu niyumva je unye. Ndanezerewe cyane. Davina meze. No, itamba the first of all sheri ntiwashimiye. Abandi bavuze mu izina ariko narindire ko avuga ishati Davina. Mon amour, mon bébé et Anna chérie. Beef, n'umustahe. Nashavuye. Mugabo bon, at least none je nshimiye abandi we si ubashimiye. Ikidutandukanya n'iki? Ahubwo award ya I Breezy ni wawe. Niwanje mugabo chérie aze amajoro ndara ndakucaye impande, sivyo? Ntaha ndagufasha kumixa kandi ukagira uko ariko ntavuga ati umugore wanje aramfasha vraiment iya award ni yatwese ariko at least okay, abantu batabitahuye turi muri arena habaye mashaka kurengana ni bon Hosy awards za platform show akaba zateguwe na platform show nyene irongowe na DJ Pro. It's okay. Mwaza matubona kunyene turengana nta kibazo. Hama hakaba haronse abantu benshi. Mwaza murabona barengana gafise ama awards. Hajyanye hariho umuntu yitwa John Grand. Jo. Okay. Umeze neza? Ça va bien. How do you feel? You are very good. Bon. Olenga ari hehe? The best makeup artist. Ari Olenga njo. Umva hano hari award na award. Kwa he award yabandi wegarukana award yabandi. Olenga mambo. Oh, alhamdulillah, yako fresh. Umeze asante sana, unapendeza. Unajisikiaje? Fresh, alhamdulillah, namshukuru Mungu ya. Okay. Uyu mugabo ngabenda kumenya akavuga. Na wewe uvuga ko kuronsa award. Ego kumangiwe cyane n'umudagiwe cyane gose. Ego. Biraboneka uri utiteze kuza kuronka award. None byo niteze kubera higanwa benshi agatsinda umwe kandi twaganye turi benshi babishoboye kandi babizi gusa nagiye kuba Imana yampaye no chance bikanyongera ingufu nkashimira cyane platform awards yabiteguye ndagiye cyane. Nanje ni mubaziro ngene niyo. Nanje rega naronse. Uzi biva gute? Kangongoshe kiganiro rero. Okay. Uzi biva gute mu rumwanya? Oh my god. Sorry. OMG! I'm in a what? Oh my god! How do you feel now? I feel good. I feel blessed. Oh damn. Jendo se award zibiri mu mwaka umwe ifoko mugasurinya. Dose award zibiri mu mwaka umwe. Donc that is. Era ini award ya mbere uronse? Yes my. Wibaza ko mu mwaka uzazoronka award zinga? Bivaye n'ibikorwa dukora effort dukora kenshi nditeze gusura kandi ngahaye nkaronka indi award maybe 2023 sure ndonye indi award. Bugabo antuka murabimereta mwese orenga abantu baramuzi abantu bakunda ama makeup baramuzi urateze nco kindi nangorane yego ndakivuga. Umeze gute? Ndagiye cyane gose ndashima Imana alhamdulillah ya. Ini award yakanga uronse? Ini ya mbere mugabo ndacafise izindi ndiko ndagira nani gwaye. Donc witeze izindi nyinshi. Inshallah bivana no ndiko ndakora. Okay, nzokurondera ikindi gihe dufise umwanya but mwese ngaha felicitation mwese Imana bahezagire mu wandage mukora cyane nabandi bazironse tashoboye kuca hano hantu. God bless you. Davina bazo gushimira ikindi gihe ntaco ni bon. Uyangane. Icangyohe ni kimwe senda vyiteze. Hano naje mparura abantu ba Ozi guharura na Breezy arabizi. Sibwo senda kwizeye sheri mbwa urumva nyene. Kuko utatanga umushira bakuvugire nawe ngo aguherekeze. Niko naeme Nepal ele Nepal bon ni vyiza ko umuntu nyene aba yaragwanye cyane ashika wenyene ubwiwe akivugira next time maybe. Binafi tubabwa abagize imwe tubara mu mafilme bazana n'umusheri we gacha basomana mwasomanye. Ewe hajya ana numva umenga Jean. So what? Tumchapita gusomana kuri stage. None wafusha. Kweli kina utamuzanye mu bikore. Nanje basonga cyane ninyegeza mu stage. So murarinda shaho. Anyway murakundana. The birds.
manu bahezagira muze muronke award zindi Davina azoronke award yiwe mu mezi indwi ya no mezi indwi etandatu hazo zindi award ntaje if you know you know kandi cacu ntikisiki hari ganiro cacu ndacisabiye arabyumvise I Breezy. Alors les gars twe turagiye twarose award yacu donc na emission aheze biraheranye abo bantu bamwabonye mugara abandi benshi barose award muzobabona bakiriku ba Happy Boy. Alors bye bye mwebwe tuzosubira naho tuzosubira à la prochaine occasion. Bye bye. Siren Vibes TV.